turagiye gusangira ijambo ry'Imana kandi mukundire duce dusoma mu gitabo cy'Itanguriro kigabane cya 2 umurongo 24 duce dusoma no mu gitabo cy'Imigani kigabane c'14 umurongo wa mbere duce dusoma no mu cyete cya mbere cya Petero kigabane cya 3 umurongo wa mbere n'umurongo wa 2 n'umurongo wa 3 hamwe n'umurongo wa 5. Kumuvugizi TV. Yesu nashimwe. Tugomba rero usome Itanguriro kigabane cya 2 umurongo wa 24. Haravuga ngo nicyo gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana bakaba umubiri umwe. Mu gitabo cy'Imigani kigabane c'14 mu gitabo cy'Imigani kigabane c'14 umurongo wa mbere haravuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko uw'igipfu asambuza amaboko yiwe ubwiwe. Icete cya mbere cya Petero kigabane cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2 n'uwa 3 n'umurongo wa 5. Ku mutwe w'amajambo haravuga ibyo abagabo n'abagore. Ku murongo wa mbere namwe bagore nuko mugangurukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuga. Umurongo wa 2 nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Umurongo wa 3 ugushaka kwanyu nikube uko kurukoba ko gutsiba umushatsi uko kwambara inzahabu canke uko kwambara impuzu nziza. Umurongo wa 5 niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagambukira abagabo babo. Umurongo wa 6 nkuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe namwe muri abana b'uwo nimwahora mukora neza mudaterwa ubwoba n'icyo baca ivutu. Dushireko n'umurongo w'indwi namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi ibibereye kuko batanganya namwe inkomezi kandi mubahe icyubahiro kuko nabo arabagarwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo gusenga kwanyu nikubwire ikigutesha. Iri ni ijambo ry'Imana. Mu Itanguriro twumvisemo amajambo avuga ngo nicyo gituma umugabo azosiga se na nyina azosiga ababyeyi biwe hanyuma abane n'umugore wiwe akaramata ubutakivana. Kandi ni nacyo gituma n'uwo mugore
uwo mwigeme azosiga abavyeyi biwe hanyuma akaja kubana n'umugabo wiwe akaramata. Aya majambo tuyabona neza mu gihe Imana yo mw'ijuru yihweza ujya muntu yitwa Adamu, ikabona yuko adakwiye kwigana wenyine. Hanyuma Imana mu migambi yayo iraheza irarondera umufasha bakwiranye na Adamu. Uwo mufasha ijambo ry'Imana ritwereka yuko Uhoraho Imana yasinzirije Adamu ubutikoma imukuramo igufa ryo mu rubavu. Iryo gufa ica irikuramo umugore ari we mufasha wa Adamu. Adamu amaze kwikangura akava muri iryo tiyo asanga ari kumwe n'umuntu mwiza w'agatangaza. Araheza aravuga ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, uyu ni akara ko mu mara yanjye, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Yesu nashimwe. Rero nicyo gituma nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, nicyo gituma umugabo azosiga abavyeyi biwe, umukobwa n'umugore agasiga abavyeyi biwe. Hanyuma uwo mugabo n'uwo mugore bakaja kubana ubutakivana. Rero biraboneka yuko kugira ngo Silive Imana yo mw'ijuru imwe yishurirwa yuko ashobora kuzobana na Desire, kandi na Desire Imana ikamuha yishurirwa yuko Silive azomubera umugabo. Birumvikana yuko byavuye ku Mana, ni ku mugambi w'Imana. Yesu nashimwe. Kubw'ibyo rero Imana yo mw'ijuru umugambi yafiseko ni uko mu rugo rwanyu rwoba urugo kandi rushimwa n'Imana, urugo Imana yo mw'ijuru rishingira intare. Kandi guhitamo uwo muzobana ubuzima bwawe bwose ushobora kumara mu isi, murumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Kubw'ibyo nicyo gituma hagati y'umugabo n'umugore hakwiye kuba urukundo, kandi urukundo rutagabanije. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko umugabo akwiye gukunda umugore wiwe, kandi umugore nawe akubaha umugabo wiwe. Yesu nashimwe. Iyo mu rugo umugabo n'umugore bafitanye urukundo kandi bakaba bubahana, abo bantu no mu kibano usanga bubashwe, kubera bonyene ubwabo nibo babaramye kubahana, bonyene ubwabo nibo bihaye iteka ubwo rugo rwubahwa mu kibano. Kandi ubwo rugo n'Imana yo mw'ijuru ikabushingira intare, kubera ko ari urugo rutunganijwe neza. Ijambo ry'Imana rero yavuze ku mugabo irongera riravuga no ku mugore. Hari ijambo rikomeye ngo umugore wo mu bwenge yubaka urugo rwiwe, kandi ngo umugore w'igitu urugo rwiwe adashobora kurusambuza ayiwe amaboko. Birumvikana
umugore yatangereye maso urugo rurashobora guhungabana bivanye n'amajambo ashobora kuvuga cyangwa bivanye n'izingiro ashobora kuba afise cyangwa bivanye n'imyitwarire yiwe. Turazi rero yuko bene data mukoze ubukwe uyu munsi, turazi yuko mufitaniye urukundo, ariko hari ikintu giteye ubwoba. Hari igihe ushobora gusanga umugabo n'umugore urukundo bari bafitaniye cyangwa bari bakiri mu nteguro zo kubaka urugo rwabo, bamaze gushikirana ugasanga urwo rukundo ruriko ruragabanuka, kandi muri icyo urukundo rutangiye kugabanuka, Satani afise umugambi wo kurondera uburyo yosambura bwa bumwe buri hagati y'umugabo n'umugore. Kandi twamaze kumva ko umugabo n'umugore ko baba bari umwe, baba bari umwe. Nta kintu na kimwe gikwiye kubacamo ibice, nta kintu na kimwe gikwiye kubatandukanya. Igikuru muri byose rero ni uko urukundo muba mufitaniye mu bihe muba mufise uyu mugambi wo kuzokora ubukwe wotera mwongerekana, rukongera rukongerekana. Yesu arashimwe. Rero icyo Imana yo mu ijuru bashaka ko wese igihe Imana yo mu ijuru igomba yuko ukunda umugore wawe, mukunde. Kandi Imana yo mu ijuru igomba yuko wona mwubaha, kandi umugore wawe nawe Imana igomba yuko azogukunda, kandi Imana igomba yuko azokubaha, kugira ngo urugo rwanyu rushirize kuzoba urugo by'ukuri rukundwa n'Imana, rukongera rugakundwa n'abantu. Yesu nashimwe. Rero tutaragoye turabipfurije gutangura umuryango, kandi umuryango ushigirwe na hejuru, gutangura umuryango ugwiriyemo ibikorwa byiza. Tuvuze ibikorwa byiza, icyambere turokwibagira ni ikijyanye no gusenga, hanyuma mukaba muri rya banga ryo guca bugufi no gusaba imbabazi Imana. Yesu nashimwe. Gusaba imbabazi Imana nabwo byo gukongera mugasaba imbabazi, mw'icyo gihe habaye gusaba imbabazi bwa bundi bubandanya ukuri kwanyu, rwa rukundo rukabandanya ukuri kwanyu. Tubifuriza rero gushishikara mu byo kwizera Umwami Yesu, kandi tubifuriza kubandanya mukunda n'ishengero, kandi tubifuriza kubandanya mukunda n'ababyeyi banyu, mukunda n'abantu bose, kuko mu by'ukuri n'abantu benshi bazokwitura mu gihe rero muzoba mufise urugo rwanyu, muzoronka abashitsi, muzoronka ababagendera. By'ukuri urukundo ruze rugwire muri mwebwe. Yesu nabahezagire. Kumuvugizi TV.